iyo benshi bejejwe bakiri mu munyororo. Naho rero tuvuga tuti procureur wajanye idosiye y'umuntu ugashira muri tiroire, uwo muntu akazi kiwe kagire gahagarare, mbege tuzomutunga. Mbega umbona namwe bw'uruhigi rwanyu hari igihe gubuka rwa procureur, kuko isi ntisakaye no kuvuga iki, uyu munsi uri procureur mu iryo ntebe, ejo hawe ntahuzi. Ivyo rero muri twebwe muri Ntabariza turavuga tuti ubutungane ni bukore kuri bose, ariko kandi nihabe n'amategeko atomoye. Mbega procureur agumye umuntu gute sentare yamaze kumwambika izera? Uko no guhonyanga amategeko. Ico gihe rero ni hahandi tuvuga tuti mucamanza nibwaba bavuga ko bugomba kwigenga, nibubanze bwiyubahirize, bwubahane hambavu, kuko procureur aba ari umuburanyi mu bandi. Ntitubona rero gituma yohonyanga amategeko akagumiza umuntu mwibohero yamaze gupfungurwa na sentare.